abarundi nimbura bugirira. Igitoro cabonetse kiruzuye. Tubwiye mu station tuti ngo mutori igitoro ngo nta mahera nifitiye. Mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera. Gusa kubera bari barakigize urudandazwa gubusuma ubu barababaye. Bwira abafisa ba station bose nibagende gutora igitoro muri sope. Kiruzuye. Mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira. Yubatse station kugira tuze twirabarabuka. Kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo, bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu. Ndagandabwire ngira ndondera ingingo fatira amastation yose atazokwakira igitoro. Duce tuyagira ya leta, duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro. Nta yindi nzira. Mwiyumvira umuntu afise station wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye. Sawa iyo station duce tuyitwara ibiya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza station yawe. Nta yindi nzira. Namaze kuvuga ababe barategura inama dufata ingingo. Uburongozi nukunyene ntirushaka kwemera umuntu aza aratwononera. Mwene abantu bopfumareka kubaho. Mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bama. Yabonye Yuda ivyagira akora araba igitutsi yo mutuka. Aca mubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka. None n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma abanyamahanga ntibabarundi. Bazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere. Uburongozi rero nukuza turaraba ni abakajagari kubera umwe wese yikunda. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ibyiwe uwase kubikora nawe hazoturira ivyacu.